Hello people, what's popping out today? This is the X Rambo. Perfect. This is another vibe, another vibration. The Kumena Go will bring you another talking show. What's up? Go. The net. Ni bom now. Ndashima muke. Kagipe ni atashi. Kuvuga gutyo. Kagipe ni atashi. Waraye. Waraye. Iyo mvugo yuko ni sawa, ni impoye. Oya simpo, Ni akagipe. weekend yatanguye neza. Nakagripe. Pole sana. Ndi kumiti sinoja muri weekend. Salut guys, muraho, murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza. Mushima nkuko natwe dushimira muri BI. Jewe ni Koko. Nica kiganiro nyene ni Let's Talk, aho tuganira ku makuru yaranze iyi somene yagiye aravugwa cyane aho twagiye turumva hama tukagira ama commentaire y'abantu bavuze nayo twebwe natwe uko natwe tuvyiyumvira. Nizere yuko muza kuba kumwe natwe hanyuma turyoherwane. Let's get it. Okay. Ni bonone ura ubushuhe gute? Ubushuhe ni hatari. Byaranze ndwi ubushuhe ni hatari. Twari tuzi imvura yaratasuye none iguma iba ngira ni ko imvura iri mu kuba iri mu kugwa gute kandi hori acabanza kwa kizuba yari gagiye imvura minatangura kuko izotangura cyane. Muzi ko imvura zinga. Okay, tutangure duhere gapa. Turahera muri politique. Yeah. Aho hari habashikiranganje ngo baheruka guhindurwa. Nizera umukuru w'igihugu yarahinduye abashikiranganje. None bajya kugira bahindura abashikiranganje habaye. Babakoze amakosa cyane. Zerera ivyo. Zerera biragoye. Kubera ngo nakago bamuhinduye ngo kubera ibintu ubwa ari guca usanga habaye nk'ikosa kanaka kandi urazimwe turi muri leta leta nkozi igumi dukorera iciza baguma baturabira abantu badukorera neza iyo tari kuragira ibigize ibihwanye n'ivyo leta nkozi ibidahwanye n'ivya abene gihugu baba bakeneye ndicezyo. Nkuko tubikesha ibinyamakuru byagiye biravyandika ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahinduye abashikiranganje bane mu bagize leta y'u Burundi. Hahindutse umushikiranganje ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aho bugiye kurongorwa na Lidwine baradahana. Akaba yasubiriye uwitwa Sylvie Nzeyimana. Undi ni Prosper Dodiko niwe agiye kuramutswa ubw'ibidukikije uburimye n'ubworozi. Akaba yasubiriye Santos Niragira. Hariho n'undi yitwa Veniste Muyabaga yasubiriye Deo Rusengwa Mihigo ku bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ubushikiranganje bujejwe iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruka ukaba bugiye kurongorwa na Gervais Abayeho. Asubiriye Ezekiel Nibigira. Ntawe usanga tamushikiranganje no mu Waruzi. Wasanga tamushikiranganje no mu Waruzi. Uraza abategetsi batutwara none. Hari abantu benshi usanga batazi abashikiranganje babatwara nabo bagiye kandi bijya ngo n'ubunyagihugu burenze mu bisanzwe kutamenya ibintu biriko biraba mu gihugu ni peut-être ngirani wowe utabaza nande ndabazi barahinduwe rero nti impamvu baba barahinduwe nta urayimenya mugabo murabyumva nibaza yuko mwamenye yuko hari abashikiranganje bahindutse. Hariho umunyagihugu bateye ngo ibishinge mu mahaha kugira bamwice maze bamutware agatongo kiwe. No mupfasoni Nderetse Esperance wo ku mutumba Gasave commune Buhinyuza mu ntara ya Muyinga yacumiswe inshinge zijya zikoreshwa mu kubarira gushona no kudoda mu mahaha bazimucumise mu mahaha zimugumamwo ni inkozi z'ikibi zashaka ngo kumutwara ubuzima gutyo ngo bishikirize itongo ryiwe. Ivyo vyabaye mu kwezi kwa gatatu ntwarante aho abo bagizi ba nabi bamuhamagaye abitavye aho bamubwiye abo bagizi ba nabi baramukoreye ico kibi kibishe baramucumita hama umupfakazi icamugoye yaragowe no kwivuza kuko yarabuze amafaranga kuko abantu ngo aho yaza kwitura abaganga bose bamubwira ngo narindire Imana izokora. Uwo mupfasoni nkuko avyigana avuga ngo
abo bari basanzwe bafitaniye amatati y'itongo ngo bamucumise ibicinge kugira azopfe mu nyuma. Mu gihe Esperance Teretse yari yarazungurutse ibitaro bikomeye bakamwihebuza ko bidakunda ko bamukuramo izo nshinge, yahavuye yitura ikigo Umugiraneza maze bamurungika kuri Rwakarede. Aho naho abaganga bize ibitandukanye bagiye hamwe baramubaga, none ubu barazimukuyemo, ubu amagara yiwe ariko arasubira kumera neza nka mbere. Yabivuze kuri uyu wa gatanu Gitugutu aho yari yagendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asanzwe ari we nyene arongoye Fondation Umugiraneza. Umupfakazi Esperance Teretse yarashimiye cyane abo bamufashije kugira avugwe mu gihe ibitaro byose yari yaramaze ngo kwitura bamubwira ko ari kuja kurindira Imana izokora. Hama nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasabye abarundi kuvavanura n'umutima w'ubukoko, ahubwo ngo bame barangwa n'umutima wo gufashanya. Ico twamenya nuko umunyakubahwa Angeline Ndayishimiye yagendeye ibitaro vya Rwakarede yitwaje n'agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa hamwe n'ivyambagwa vyaronkejwe abagwayi bose muri ico gisata c'indembe. Nkuko muvyumva ngira ngo muravyumvise, ni inkuru yabaye y'umupfasoni bagiriye nabi kubera ibintu vy'amatati y'amatongo. Bavuga ko kibaye gapara. Amatati y'amatongo ni hatari ku rwego rw'amatongo. None umuntu bamucumise inshinge zo mu mahaha mbega bamucumise he? Mahane ho. None nk'umuntu bamucumise inshinge zo mu mahaha agasigara gute? None bagombye kumwica, Imana yarakinze. Rero nuco vyumva ko Imana yarakinze. Kubera murumva yuko ari ibintu byabaye kera, byabaye mu kwa gatatu, urumva ibi bintu birateye ubwoba kuba gushika kuri iyi saha byari byarabaye, hanyuma akabura ingene ashobora kwivuza. Imana ishimwe ko basi yaronse ingene ashobora kwivuza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akamugarukirako. Bon, tuvavanure n'umutima w'ubukoko basi tuba abantu beza. Iyindi nkuru amatongo ni hatari. Ivy'amatongo ni hatari, mugabo urumva nivye ubu nawe tugiye mu vy'inkondo. Hari umuntu ngo yaswe kwiyahura kubera urukundo, wamubonye? Yaswe kwiyahura kubera urukundo? Basi umwana wiwe umwana wiwe yarase kumwemera. Nene niwumva ko yaswe kwiyahura? Oya, hajya nta vy'urukundo twose. None gute woshobora wowe kwiyahurira umuntu deja asanzwe yanhakanye umwana yavyaye, uwo mwifuza kugira mubane kugira bigende gute? Nivyo oya, nene nk'ubu byarashitse baramutera inda, hama umwana baramwanse. Eske niyo ntumva ijya pain y'umuntu deja n'umukobwa urumva uhisemo kwiyahura none uwo mwana w'ubu mukonsugwa. Rega sikuba ngo bahisemo ariko nyene arabura ingene abigira, urumva hari ibintu biba birenze, mugabo je nibaza yuko isi yose ikuguyeko. Bon, ni yindi nkuru usanga yarafise n'ubundi buzima bugoye, muramutinda gacanga umwana wiwe. Iyi ni inkuru ivuga ku muntu bavuga ngo kubera agashavu k'uwo bavyaranye yanse kwemera umwana yahazwe kwiyahura hanyuma aratabagwa. Ni umwigeme aturuka muri komine Musongati, ni mu ntara ya Rutana. Avuga ko yavyaranye n'umusore bari bakundanye wo ku mutumba Nyambuye muri komine Bukirasazi, intara ya Gitega. Urumva ko atari na hafi. Umwe n'uw'Igitega uwundi no muri Bukira no mu Rutana. Uwo mwigeme ngo ariko uwo musore aranka kwemera ico kibondo ubu gifise umwaka. Mu gihe yaramaze igihe atakamba kugira ngo uwo musore yimirije kubaka ntahabwe uruhusha rwo kwandikanwa n'uyundi atabanje kwandikisha uwo mwana, umwigeme yumvise bagoma bamurungika ngo yiture ubutungane, acategwa n'agashavu kuri uyu wa gatatu Gitugutu muri uyu mwaka nyene ahitamwe kwiyaka ubuzima. Amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko uwo mugambi mubi yagira awukore mu gashamba muri komine Bukirasazi, aho yari yaje gusaba ko uwo muhungu atokwandikwa muri komine. Muri ako gashamba bamusanze agoyagoya, aho wewe yemeza ko yagira yiyahure. Yahavuye atorwa ajanwa kwa muganga, mu nyuma abavyeyi biwe baramutahana. Sishavu gusa ahubwo yari urumva yagumye amukurikira. Byavuye ukuntu umuntu deja amaze umwaka wose, umwana urumva yarakwijije umwaka, none ntashobora kumwihoza akagira kuko mu makomantara abantu none nk'ubu basi dufate nk'ubu basi yapfuma yemera umwana basi
sinibaza ko ivyo byo kwiyahura byari kumuzamo uwo mukobwa. none nkubuye nkawo nk'umuhungu yihakanye imbanye bigenze gute naho yango wiyumvira ko nk'umuhungu yo kwihakanye imbanye bigenze gute rero ko bitarashikira rero umuntu oya ntibiragushikira mugabo urafise ico wo bivuga ko ntibizoshikira byogenda gute kugira ngo umuntu yihakane umuntu bagendanye amwihakane gushika aho yihakana n'umuntu ari igihe usanga batagendanye. donc no kuvuga ko yavuye mu rutana aza kwemva ari abantu aramurota uwo muntu wo muri ari abantu bahura kabiri rimwe kabiri taya bagahura gute ega usanga birabaye birebire mu minsi ibiri gusa. none bisha bisigura urumva muri iyo minsi ibiri ntashobora gutwara imbanye. Oya numva kuvuga numva hari nk'umuntu abavuga ati umuntu twaye mu minsi ibiri hakaba ibintu bingana uko kose ati none wowe none niba wari wabanje kuvyemera kandi hari igihe nyene avuga ati none nk'uwo mukobwa ntiyavuga ati je bivaye n'ingenda muzi ndashobora kuvuga ko inda atari iwanje kandi nibandanye Jean wowe uvuga yuko kubera ikintu none uwo mwana bayaziziye wewe kubuze ico wakoze ufuma wemera ugafuma uba Yozefu mubaji umurezi Yozefu murezi niba atangwa n'Imana. none niba umwana atangwa n'Imana gushikaho umuntu wewe urinda ukaja kwiyahura wowe wabuze muri aho tuhaje abandi bahungu wo kwagiriza iyo nda kugira uze kwagiriza iyo muntu wenyine biravana kubera wowe yumvira nande ndakubaje none byo babivana niki bivana niki oya biravana n'ubuzima cyane nivyo bari barumvikanye n'ujya musore ko baba barumvikanye ati ngira ndagutera inda mugabo ni nagutera inda ibi bintu bizohereza ari igihe usanga bari barumvikanye ko bazobana. oya none uwo muhungu wewe wumvise uwo mukobwa ntari karasaba ngo amutware uwo mukobwa ikintu yisabira wewe asaba yuko uwo muhungu yo kwandikisha umwana akareka kugira perankoni kuko urumva umwana utaronse se bamwandika ko bandika perankoni wewe asaba ko yo mwandika ko hanyuma akabandanya n'ubugeni bwiwe kuko ntiyigeze ahakana amwankira kugira ubugeni. Amare abahungu bafise iyo ngeso babihebe bareke kuza baratera inda abakobwa b'abandi hanyuma bagaca baza kwihakana ivyo bariye niba bashaka kuvyihakana bazi bareke n'ibindi ndagutahura kwera kugeza ndagutahura tu. iyindi nkuru ni y'abantu bagiye kugarirwa bagasiga hakaja kw'amagufuri ku ma entreprise yabo. Rero ivyo byavuzwe rero n'umuntu arongoye ikigo INSS muri za nyigisho zigize z'iminsi ine zatunganijwe bafadikanije na Conseil National de Communication CNC Burundi ziriko zihabwa abanyeshamakuru Gitega niho rero byavugiye ati genda mubabwire ko tugiye gushirako amagufuri ku bigo vyose vy'ubuzi bidategekaniriza kazoza abakozi avyumva abakozi rero bakwiye gutegekaniriza kazoza urana abantu urumva bagategekaniriza kazoza none nagira umuntu niwe yitegekaniriza kazoza oya umuntu uze mu sizo nyigisho nyine baba ariko baratanga kandi birazwi ko rega umukozi abafise novuga gute abafise droit uburenganzira bwo kugira hari uburenganzira abafise hama rero mugabo no muri ubwo burenganzira nawe hari ibintu uba utegereza kumukorera muri ntoze INSS ubundi umukozi niwe arikotiriza INSS amahera azokoresha niyaja muri retraite umukoresha arategerezwa kumuziganiriza uyu arongoye INSS Emmanuel Miburu yarongeye aravuga ati hari abakoresha twasanze atamukozi n'umwe bategekaniriza kazoza hari n'abandi twasanze bategekaniriza bake cane mu bo bakoresha abandi nabo bakabesha ku gahembo baha umukozi kugira ngo bamutegekanirize make abo bose batisuganije mu gutegekaniriza kazoza abakozi genda bababwire ko tugiye kuzana amagufuri tubugarire n'ama entreprise ngaha mugabo ayo ni bigo bikorera leta aba bantu bakorera amashirahamwe yigenga barabategekaniriza amashirahamwe yigenga sinibatse amashirahamwe yigenga naje niyumvira ko bitabaho amenyesha ko ari uburenganzira bw'umukozi wese kwa kumukoresha inumero ategekanirizwa ko kazoza agaheza akaza arakurikirana ko ariko arategekanirizwa uko bikwiye ku bakozi bazi ko bategekanirizwa kazoza
abahamagarira kubimenyesha mwibanga ikigo ku bakozi bazi ko badategekanirizwa kazoza abahamagarira kubimenyesha mwibanga ikigo naco ngo kizomenya uko kibikurikirana bariko baratuma abakozi bashora ababosi babo ngo ugaca telefona muri inesesi ugaca kwitabura inesesi ngo nibagutegekaniriza kazoza nuko batapfushije abantu batunganiriza kazoza ibi vyabaye inyuma y'igihe haheruka gutangwa rapport etude yakozwe ku bantu ngo bagirwa uravyibuka ko twabivuze twaranabishize no kuri BI hariho article yavyo ibintu vyabereye kuri King's Conference bariko barasigura impanuka zibera ku buzi ko abakoresha bo kotiriza abantu kandi n'umukozi akikotiriza kugira ngo ashobore kuvugwa neza canke ahabwe agire assurance basi batuma n'umukoresha ko ategerezwa ngo ku kibazo c'uko bitazohava bituma abakoresha badaha amasezerano abakozi ngira nibaza ko ari amakontra umunyamategeko Desire Nizompoza avuga ko mu gihe umukozi afise ikintu na kimwe cemeza ko yakoreye umukoresha wiwe uwo mukoresha kitabuza ko akurikiranwa n'ubutungane agaheza agatunganiriza umukozi uko bitegekanijwe n'amategeko ahamagarira abakozi bose kumenya uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko ujyanye abarundi dufise amategeko atutunganiriza nitwebwe tutigirira neza umuntu arashobora kuba ariko arakorera entreprise ugasanga baramwirukanye uko nyene uragiye nta no kugutekerera bagutekereye nta kintu na kimwe baguhaye ariko ngaha biravuga neza yuko ufite ikintu ceremeza yuko wakoreye abo bantu urashobora kuja kwitwara kandi bakagutunganiriza niyo kontra none ni kontra gusa ituma werekana ko ukoreye ntuze rero ico cemeza nico nk'akarorero nk'ubu niko on se passe ko ata kontra office hanya ntubona yuko uri kurakorera ngaha ntuzovuga uti genda muri ibiganiro nakoze kuri BI oya nene urashobora kubivuga urashobora kuvuga icemeza nico cyambere mugabe ico ni cemeza none iyo si preuve yuko wakoreye BI biragoye none BI nayo bo bari bijuju ntiwashobora kwidebrouiller bagaca nawavuga ati wowe werekana video gusa par exemple icemeza cyaje cyose nibaza ko bavuze icemeza cyaje cyose rega muri mumburanye rega muri mumburanye ntibaza basinziriye nibaza ko umuntu wese azi twogerageza tukaza turasoma abarundi turahamagarirwa vrema gusoma amategeko atugenga aturenganura umuntu wari wese akamenya ibintu bimugenga sivyo none uretse amategeko akurenganura mwamenya ko abakozi bategerezwa gukurikirana ibyo onye ngerageje kuvuga kuri bimwe wari kuravuga biraba abantu bafise amakontra gusa mwamenya ko kuko avuga ngo twomenya bavuga bandika ngo mwamenya ko abakozi bategerezwa gutegekanirizwa kazoza muri INSS ari abakozi bose bafise amasezerano y'akazi n'umukoresha wabo abasigaye bagengwa n'amategeko y'akazi kabo statut spéciaux bakaba bategekanirizwa muri ONEPR amafaranga ategekanirizwa umukozi mu gisata ca pension angana n'ibice 10 by'umushahara w'umukozi utarenga 450,000 ibihumbi 150 salaire brut ibice 6 bikarihwa n'umukoresha ibice 4 navyo bikarihwa n'umukozi no kuvuga yuko umukoresha turihira ibice 6 hanyuma umukozi nawe yirihira ibice 4 ntugende ngaho ngo bicare ngo ningo no mahera ngo boss wazokurihira yose oya si uvuga ko ari yose ngo mu gisata c'impanuka naho umukozi ategekanirizwa 3 kwijana by'umushahara wiwe utarenga 80,000 francs atangwa utarenga ibihumbi 80 atangwa n'umukoresha nuko iyo nkuru abantu barayitanze ko amakommentaire atandukanye naho urashobora kuba ufise uko bivuga ko urashobora kuba wararenganijwe mu buryo bucanke buriya urashobora kwitura ikigo INSS niba wujuje ibisabwa soko nibaza yuko inkuru zijanye n'ivyo zaheze tugende ku nkuru mu Bufaransa yo mu Bufaransa ingena abantu ngo Campus France yakoze ibara abarundi bari mu Bufaransa hahiye umuzungu wowe yitonga umuzungu ibiherengo bya sax kandi bijya bibore ntibicagura wallahi warabonye ingene bameze gawe no kwimana ku mubiri wabo ingene woroshe aho sibijya sibihere bisanzwe uramaze kubona igihere kingana gute niko yari ku foto baragize
urumva nabo barabifotoye baravyegereza birateye n'ubwoba uvuga bavuga ko vyimuka yarafashe safari ngo n'abanyafrika babitwara mu Bufaransa mu makomantere abantu baguma bavuga ko ari Afrika kubera izi ngendo ziguma ziba abanyafrika bagenda mu Bufaransa kwiga byari bwabeho baca bana n'abazungu byari bwabeho baribana bonyene aca bibana bonyene nk'abanyafrika none basanze mu muryango wabo none nk'ubu unya ntuzi yuko ucicaranye mu ntebe umuntu ukagenda ko bica bimwandukira bavuga yuko mu miduga muki hose biragenda ni mu yindi nzira ahubwo nibaza ko vyoba vyari mu kihaya mu Faransa kwera sinibaza ko wasanga byarafashe urundi rugendo ibinyamakuru bitandukanye vyagiye birabivuga ko ibintu bitandukanye bavuga yuko hari bihere vyateje uruhagarara mu bisagara bitandukanye kugeza aho abashinga amateka basaba leta gusohora itegeko rijanye n'ibihere byo mu nzu n'itegeko rijanye n'ibihere byo mu nzu buvuga gute ibihere birumva bon haraheze imisi ibiri bariko baravuga iyo nkuru iriko iravugwa aho bavuga yuko muri iyi minsi ibiriko bibera mu gihugu c'Ubufaransa na Kajembegete aho amazu yatewe n'ibihere mu magari ya moshi amashuri mu nzu z'amasinema n'ahandi abantu bavyukana amabara ku mubiri abandi baratinya kwicara canke kwinjira muri gari ya moshi mugabo bijya abazungu gusa je nta foto y'umuntu ndabona yahuye n'iki kibazo ibintu birayobe amashuri amwe ngo akaba anamaze no kugara mu iminsi mike kugira ngo babanze kupompa ibibanza vyatewe n'ivyo bihere ndetse amakungu nayo akaba atewe ubwoba n'ivyo bihere vyateye mu gihe hasigaye amezi 9 ngo habe inkino Jeux Olympiques zitangwa inkino zizobera mu Bufaransa mbega ikirango sindaraba neza abashinga amateka bakoranye imbere y'umushikiranganje wa mbere kuri wa gatatu gitugutu bakaba basavye leta gufata ingingo yerekana uko bagiye kugwanya ako gakoko kitumira mu nzu kakanateranye n'inzu guhunga Jean hariho n'abamaze guhunga bazino babajama barabadandaza ya miti ngaho mu makomantere hari abantu banditse ngo uyo ni premier tour ngo mu minsi ngo tubaragasa natwo tuzogira nibahamagara specialiste bo ngaha mu Burundi bagende bakorera ubu abandi bavuga ngo ngaha unye kuri plaza hariho abantu bagenda baravuga ngo bihere ngo ni 5 ngo miti y'ibihere n'imbaragaza none ngaha anye vraiment mugabo birateye canke ni vya bindi vyaba muri Ancien Testament twara twumva ngira ngo ni bihano harimwe ibikoko muri bya bihano 10 Imana yarungika mu babita gute muri France hari ikintu basicotuma twoba turiko turumva kibi kiriko kirakorerwa muri France kushika na Imana yo bahano koko oya ni bon yari blague mugabo gusa vraiment birateye ubwoba cyane kubera ca gihugu ni kimwe kidashaka kimwe haheruka kuba kudeta muri Gabo ni muri Gabo hamwe batashaka ko haza ibintu ndahibagiye hirya gihugu batashaka ko nuzi ko hariho conflit hagati ya kino gihugu hamwe barabarutse saga barabakoreye kubera abanyafrika ibyo bintu barabikorera ko cyane ibyo ni papa bivuze je navyo ravuze ibyo bintu ntibaze babimarure ni ibintu biriko biraba mu Bufaransa umuntu wese ashatse arashobora kugenda akabisoma akabiraba niba ufise agatiko ushobora kubafasha urashobora kurungika mu Bufaransa umuntu kurungikira mugenzo wari mu Bufaransa kubera barahuye n'ikibazo kidasanzwe ndazi ko abirabure bari mu Bufaransa bongira barazi umuti wa ahubwo niba baronde okay twavuze byinshi bitandukanye muri politike muri inde turashitse muri kice abantu benshi bakunda tuje mu myidagaduro nayo sivyo naone tuje muri entertainment sasa ne kucigira none ko ari wowe ukunda ko Just no bivuga neza nka wewe tubwire duhaye amakuru muri entertainment bon havugwa byinshi ba Bface ba Kirikou na Double J Billman Boy Beben yitera cha Beben ashobora cyatera hagarara carateje kurusha usumbye mu misi yambe bavugiye ko izo miliyoni 10 canke miliyoni 2 canke ibihumbi 100 ugenda guhura n'umuntu ngo mwicarane mugire bavuze bati hari ibiteramo bibiri kimwe kizobera kuri Eden igiteramo VIP hariho n'igiteramo kizobera kuri Jardin arico baciye bahindura bagishira kuri Meza nyene ico giteramo citwa gute meet and greet ivyo vyari vyanditse wari kizobona bande banditse ko igiteramo concert VIP siko byari vyanditswe no VIP no kuvuga yuko bariko baranyuruza amatungo y'abanyagihugu ahubwo bari bakwiye kwitwarira ni baramukanyije
baramukanije ngo iki nene hari umuntu babosha ati gendire 10 millions oya mugabo nabo barabesha abantu bavuze yuko azo bari concert VIP ni ukuvuga ko concert ni giteramo barategura baririmbyi bakaza bakaririmba kujya bari babibemereye sa bakaririmba Fizzo akaririmba Lino G akaririmba n'abandi bari bavuye hanze hanyuma na Doben akaririmba apana yuko bavuga ngo ni meet and greet ariko abantu barezere kuri habashitse hari hajyanye muri babiri hariho uwabesha uyundi swat ni Doben yabeshe bon yadukoreyeko nukumenya abantu twagiye hariya kuri amahera nkajya Doben siwe yiza imfise wabiteguye cyangwa byabeshe ujya muntu yateguye kijya giteramo nimba none Doben uvuga gute ngo niwe ngo yabeshe bon nshatse kukubwira yuko kugira abone ama afisha ameze kujya avyemeze abandanye areka bikaguma bikorwa kujya vyabandanije bikorwa yari kuvuga ati jewe sinzobate nta concert nzogira azoba ari meet and greet niba bari bamuhaye amahera ya concert imwe yo kuri Jean wega musi nta stage yari haki none habuze iki kugira baririmbe acishijeko kuririmba indirimbo wari hibwe miliyoni 10 aya prema bijya bintu barabakoreye haca hibwa rero na telefone ziwe haca haba ibintu bidasanzwe haya ngo hari abantu baguma baza kuburabuza bijya biteramo rabizi antka umuntu wese yarabiravye umuntu akunda ibintu vy'imiziki yarabiravye arabifise ko makuru atandukanye ariko ejo nabonye inkuru ivuga ngo itelefone yiwe ngo iri mu Rwanda kandi bari bagiye baravuga ibintu bitandukanye ahubwo baratwambitse uburere natwe tureka tubajeko nakuru bavuga ko twabifite telefone kandi twe bata telefone twabivye none vyagenze gute none batwibiye ngaha mu Burundi nibabibiye ngaha mu Burundi none nk'ubu uje gukorera icaha ngaha mu Burundi muri conseil igira VIP yaga ninde wona yo kuri telefone none bayimwibiye telefone basi uyu mutama kuri table ariko Sabi Fizzo Lino G very nice man ucuva hasi ngaho bidengere bamukoreye ko cyane aho vema aho ucuvuga ko ari byayi bon ntibigeze bavuga ko ari bari ataruka mu kibara asani ba ariko ntibigeze bavuga ko ari bajya ahubwo par contre twiyumviye none telefone yari byagenze gute kugira aba bonsa bari ahubwo none kweri ki bavuga yuko bamwe bavuga yuko telefone kijya telefone ngo yibwe haize umunsi ngo bayibonye ngo umva ngo yari yayibagiriye ngo ahantu ngo yashikiye sivyo nari umva telefone yagiye uyu munsi naho ejo nkazabona usanga bari mu gatwiko kiwabo agatwiko kako gasiguri ako gatwiko ko baraka base ivuga ko mbona bunye banditse ngo umusore witwa Eric Nshimiyimana ngo wiyita extra rega base nishobora kumara umwanya muto base kwera haro base zinjiza ziga base z'amabifu hari base z'amabifu usanga nyene uti rero bariko barunguka iki none oya mugabo abamenyesha makuru banonsa ama content abanyarwanda bo abazicari karagira nimba agomba yisore indirimba gacha avuga ati reka dukore base ningere base uko wamubo canke wene uko wene waje no kuvuga base kugira ngo ashobore gusohora indirimbo oya basi nakarune yenda guhara kwibisha telefone oya rega siko ngo kwibisha telefone base zifise ko zikogwa ariko umviriza basi rega base ntugira basumviriza inkuru ingene ivuga shaka bavuga ngo umusore witwa Eric Nshimiyimana wita extila ni batwaru ngo yatawe muri yompi aho akurikiranyweho kwiba telefone y'umuhanzi Doben ubwo yari mu biteramo i Burundi iyo nkuru dukesha inyarwanda ivuga ko uyu musore yatawe muri yompi itarike 5 z'uku kwezi mu 2023 uwamutumye ngo iyo telefone ya Doben ngo yari yamwemereye miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda hagambiriwe gukura bimwe mu bintu by'ibanga bibitse muri telefone ya Doben utanze amakuru yavuze ko ku itariki ya 2 ku kwezi aribwo byagaragaye ko telefone ya Doben iri Nyamirambo uyu musore akaba afungiye kuri station ya barahanze ngo ribi navyonze carico kukimuhurura nkuko ikinyamakuru cakomeje kubitangaza urumva bisigura yuko telefone yibwe n'umunyarwanda ayibira ngaha mu Burundi ayitwara mu Rwanda none ivyo byose byagenze gute The Ben ico kintu telefone amaze kukivuga ntaco yavuze bisigura ko sivyo
sivyo nta telefone yatwawe ivyo nishobora kuvyemera none ari kugenda kwandika ngo telefone yanje ngo yata rega urya n'umustar akakuru ko ariko kose kamubayeko abantu baba bari ngaho onye barakabona none nk'ubu niba yararonde ati telefone yanje mugabo urumva sitwe ndavuga gutyo onye ibintu biriko abamenyesha makuru rabazi abonye agakura bakavutsa baronse inkuru akazi kiwa bakaronse aricaye ngaho nk'umustar igihe bavuga telefone yiwe ni ikinyamakuru kiye cavyanditse ariko burabona ko biriko birandika inyarwanda baravyanditse batandukanye vyatanguye kwandika Jimbe so bavyanditse ndambe baca barongera bavuga yuko Jimbe nyene telefone ko telefone yabone okay none haizi imisi ngahe Jimbe bivuze ko telefone yabone haizi imisi vyavuzwe byose nyene kwa Mungu ko telefone yabone tawo eske numva ko aragatwiko bafise ibyo ariko barakina bo iki giteramo ca Dobe nico twabonye cabayemo ibintu bitari bike apa yuko jewe namubonye ko donc yararirimbye yaraduhaye show dimanche sauf ko siwe wenyene jewe ikintu nabonye harimo ibintu byo kunegura kandi harimo n'ibindi bintu byo gushima kandi harimo n'ibindi bintu byo je numva umenga no tumenya nk'abantu nk'ujya mu DJ yavugije muri Tanzania warabonye ngene yavugije abo bisanzwe byashoye yagenze nabi gute wovuga none okay none show uko byari bitegereza kugenda siko vyabaye rero bako show yagenze nabi nanje nico gituma nenda kwajije ko Fizzo ataririmbye Fizzo na Lino G ntibaririmbye bo bari bategereza kuririmba none nimba muri kontra bari bavuze ati twebwe tuja kuri stage amahera yaca kwiye hama niba yabakwirize siko mba bodiri ico naco duhava tukivuga ko gushika kuri isano de nta kintu na kimwe arabivuga ko Fizzo naco arigera bivuga navuga ati wowe je bari n'amahera gusaye n'amakuru mugabo uko biri kose bari bakwiye kuva mu gacerere bakatubwira kuko muri kijya giteramo harimo abantu benshi bari baje kandi bifuza bafana umuziki wa Fizzo wowe urumva nawe ku bakunzi biwe yarakwiye kubikora agatanga umuco abakunzi biwe bakamenya impamvu nimba amahera muri Big Fizzo nta siba muriri amaze gukora ama concert menshi amaze kugira yani ibyo twese turabizi siba muririmbyi nimba mwavuganye muri kontra amahera nuko amantu yamuhe siba muririmbyi weca avuga gukora ngo ari abafana ngo reka nje kuri stage ariko mugabo nawe yaramaze gukora ibintu byinshi yari yamaze gukora ibintu byinshi yari yagize promotion yari yakigiriye promotion kijya giteramo yari gufuma ashikana kuko nabandi bantu niko bavyiyumvira hari abagiye baravuga bati ivyo yaramaze gukora amaze kuja mu ma conference mugihe nawe harura mugihe nawe harura ati je ndi mukatsi mu bisanzwe kijya giteramo cyagenze nabi si hadekanije kuririmba abaririmbyi muri bajye baririmbye bateganije kuririmba ntibaba bakiririmbye none wumva igitego cyagenze nabi nyene mugabo urumva naho hari byagenze neza ariko gusa je niyumvira yuko bava mu gacerere wanaona rega ikintu gira gende nabi ikintu gira gende nabi kiba cyatanguye hama kirapfa gute none basi kugira ikintu gende nabi kigende nabi cyangwa kigende neza ni kuvuga cyagenze neza cyatanguye kuva ku ntango gushika ku herezo kimeze bien okay je bareka kugira gende na donc cyatanguye hama birapfa muririmbyi abantu nze mbega nta mu DJ w'umurundi yararimwe yategezwa kuvuza ujya mu twabonye nta mu DJ w'umurundi havugije mu DJ wo mu Rwanda umukobwa wo mu DJ wo mu Rwanda havuza n'undi mu DJ wo muri Tanzania uje nyene yategezwa kuza yo muri Arasal ikintu gusa namushimiye mvuze ku mu DJ wo muri Tanzania ukuntu yaje yambaye n'ingene yavuga indirimbo z'abatanzania gusa ivyo vyamushimiye none wewe arazi ari fier n'igihugu ciwe avuga yaje yambaye gitanzania mu masaha bijya navyo ntashavu twomute ko ngo atavugije ngo indirimbo hari abavyidoze mu Burundi kubera abarundi erega nibo bamara iyo dushaka ko bavuza ziwacu bari kuzana mu Burundi iwacu nyene akavuza ziwacu urumva bavuze yavugije mu Tanzania yavugije indirimbo presque en tout cas nka 95% z'indirimbo zavugije ujya munsi zari z'i Tanzania mu nyuma harazamwo n'izindi z'abanya nta ndirimbo nimwe yo mu Rwanda yavugije nta n'indirimbo nimwe iyo murundi numvise avuza rero bisigura je nkaca nibaza nta ndirimbo nimwe yo mu Burundi canke undi muntu azi abazica rikarakora okay nande ndakubwiza nakunze hama ikindi naco Dobeni yarerekanye vraiment yuko afise abanywayi abakunzi naho twariko turavuga benshi ngo nta hit twafise nibiki ikindi yaramwicishije bukufi abakunzi suba ko tabafise kuko atabafise kandi mbo tuvuze ngo yarose abantu ngo atayita afise
mu bisanzwe hajya bajya abantu bose benshi baje kubera aho ngiyemo abandi barinzi b'abarundi ego mugabo nabo baca baratudeseva hariho abataririmba Sabi yararirimba kuko uvuze ko The Ben afise abafana benshi cyane mu bisanzwe hajya yatabaye nuko hagiyemo abarundi mugabo nabo ugiye kuraba ingene Fizzo na Lino G bataririmbye warabonye ibiro yaciye yabaye sangapi biheze bo bari babiteze none naho bari bavuze yuko Fizzo bari bangana gute bari benshi hanyuma byagenze parfait bon ntiduhava tubivuga ko birenze mugabo harabayemo ibintu bitari bike mugabo twe dusaba yuko je nkaje ubwo wanje n'abandi bantu ndazi neza harakwiye kuboneka umuco umuntu agatanga umuco akavuga ati ibi bintu byagenze ukuntu none nibaduha umuco uwateguye igiteramo aduha umuco atubwira ingene ashobora gutegura igiteramo c'imiliyoni 10 ngo ni meet and greet hanyuma bakemerera abantu hariho ngo n'abagwaye amatansiyo kubera bari biteze ko bazoza guhabwa kuramukanywa muhira kuburamutswa muhira mugabo ntibazi hanyuma abantu baza bariba bakaza kwambika iceye igihugu cacu mugumye hiyi wanyu mufise ibyo mupfa babipfe bagumye iwabo sivyo none just ya telefone ntiyibwe they are playing us uko biri kose abaguma barondera amakuru tuguma tuyarondera antu ku munsi umwe ukuri kuzoboneka sivyo none bafise dili bo bariko reka tuvuge ibindi sha parfait kuko urumva tworara ngaha sivyo none tuvuge ku ndirimbo zagiye zirasohoka muri iyi domaine hari indirimbo zibiri zasohotse ni zibiri mbega gusa oya harasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye harimo indirimbo uri faible nanje ndi faible iyo ni indirimbo ya Fizzo na Monia Fleur na Fizzo ni Monia Fleur na Fizzo yasohotse donc bya bindi byahavuye bija ku mubibi umuco biraboneka bari bavuze ngo ni Fizzo yasavye featuring ngo ntuze urumva yari yasavye ko kora Monia Fleur bakoze indirimbo zibiri kubera nimba batakoze indirimbo zibiri Monia Fleur igani yatanze yavuze yuko ni projet ya Fizzo yaramaranye 5 ans none mbega mu myaka 5 agaba piano yari bwazi baratubera nawe nyene tuzobigaruka bashobora kuba barakoze hari yindi ndirimbo ngo twiteze mu yindi minsi okay navyo nyene tuzobibona kubera mu myaka 5 amapiano ni yari bwazi ntiyari bwabeyo hariho niyirya ya Dapoje na Biface bwanze kwa mbere yaraje ngaha barafasha agafoto barashira ko mu ingene ngo umurundi yakirwa mu Burundi ngo ningene umunyarwanda yakiriwe mu Rwanda Biface yaraje nyuma y'imisi itari mike yatari ngaha mu Burundi acashika dutamwe indirimbo be na Dapoje aho bakoresheje mu masanamu yabo umuririmbyi Dramati na Kirikou hanyuma nabo bakaba bibereye mu bintu mu vyunguka ubu mwaka abaririmbyi bari mu vyunguka gusa bakaba bagiye muri Europe warabibonye ya nkuru na Big Man Boy shout out to you birameze neza vraiment antuka no kuba felicita cyane umwaka harabaye ibintu bitari kera hagenda barorero n'abafizo gusa mugabo urana n'abapeti ko basigaye eko bariko barakora none so inkuru zarangiye isomene ni nyinshi cyane turangiriza kuyihe iyihe turangiriza kuri green card ukaba wicaye ngaho utararonka viza yo kuja muri green card hari ivyabure green card ni chance yawe nta buhinga na bumwe burimwo vraiment nta muntu akubwira ngo hari abantu bavuga ngo ninakina imbere ngo ninakina hagati ngo ninakina bugira bihere ngo niba Imana yaguhisemwo kuzogenda uzogenda kina green card byatanguye lo 4 bizohera lo 8 niba twari lo 8 antwa niba ntihenze bizohera lo 8 tonta chance yawe ukine green card hanyuma uronka amahirwe yo kuja kuba muri Amerika iyo kara turayifise ngaha muza muri BI tubakinire green card hanyuma yaba umuryango abantu mukina famille abantu mukina ku giti ca mwenyene muze aho dukorera urashaka kubabwira aho dukorera mbega amande ya ni avenue de la Révolution amande ya Maria Hotel Maria Lux Hotel kera hahora hitwa Hotel Bouquet kuri iryo barabara nyene uca ubibona ahantu handitse BI hejuru muri etage uca winjira aho nyene turafise n'izindi service ya video photography bagufotoye ngo manje bagufotoye n'ama video turabakorera na clip barakora babwire yaje
bobwire ko hariho na ya yindi bakoze ya yindi video cover yanuzenye ya yolo yitwa gute yolo mugenda kuri YouTube bayirabe babone ingene muri BI dukora hari ama service atandukanye hariho photo hariho video hari ivyo vya green card hariho n'ibindi vya design n'ibindi bitandukanye kandi twakira bose ntawe dukumira kandi tubakira mu bugwa neza burenze ico tubasumbije abandi bose nuko uva ngaho uri kuratwenga hari abantu batera inkuru uwa gutera inkuru n'ujyaga gutera inkuru n'ujyaga gutera inkuru cyo gusa sinera inkuru bose okay sedera abantu tugende let's talk anako twavuze ibintu byinshi kugeza na tugomba no guharira let's talk rero mugende kuri YouTube mugire subscribe muje kuri Instagram gire follow canke follow Facebook mugire suivre canke follow bivaye n'ururimi hama mugire comment share like ibintu nk'ivyo nyene mudushigikire hama natwe tubaneye tubaha bishasha kandi mugwe muri ababiyayi kwera kira ku mwanya turabazanira ibindi bintu nta muntu n'umwe akumiriwe nga umuto umukuru umwana umuririmbyi utari umuririmbyi ico ufise cyose ukora urashobora kuza kutwitura hama tukakuganiriza hama tukanagufasha umukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu ciao